na Media. Naitwa Nizigimana Desire, nkaba mba ngaha Asiatique. Jewe muhira ni Muramvya, Imboye Muramvya. Ku bisanzwe ku nkuru y'ubuzima bwanje gatonya tugarutse si ibintu novuga ngo ndorohewe ubu, ariko ahambere vyari bigoye cyane. Nari wa muntu nari mba mw'ibarabara, naba mw'ibarabara kimwe gusa ivyiyumvira ibarabara nirirera, murabizi twese turi abantu turabayo, gusa dufise ivyiyumviro mu mutwe bigiye bitandukanye. Jewe narakunze kuzanganira n'abantu kandi mu nyuma baramfasha. Jewe nari umwana muto mfise imyaka igera ku 9, nari cyangatsi nkuko nyene urabizi ubuzima bwo mw'ibarabara murakorakora ibitari vyiza, kimwe gusa n'ubu bishyize ku mutima ko bari kugira umuntu abeho mw'uwo mwanya nyene, ariko Imana iraza kumfasha. Umuntu duhora tuganira nk'uko amamagara nyiyegereza arambatsa ukuntu bimeze, ndamubwira ati jewe kubisanzwe mbaye mu buzima nanje nakunda, buranja buri gihe niyumvira none je nanje nakitsiki kometse nabi gutinda. Sinari mfise icyambere aho mba, aranyiyegereza aranjana aho yaba mu Kamenge, arangurira ivyambagwa fresh, ndasa neza bukebuke. Mu nyuma n'ubundi kubw'irumvi ingeso nari nakuye hari aravuga ati umwana niyo kumuka kw'ishuri nivyo mukundira, reka ndavize ko vise umugenzi avise ibintu akora, reka ndamurungike turajana turatembera nayo. Aramezanta aravuga ati uyu umwana aravuga ubuzima bwanje ukuntu kuko namuganirije, ariko aramubwira aramusabira ko yonyigisha. Aranyigisha, anyigishije ndamenya, ariko tubabwira ati we ngaha ntuzuhiga amafaranga, ariko hanini nanje ivyo vy'amafaranga navyo nivyo nashaka mu mutwe, navuga ati noronka agaciro nk'abandi bantu, nkaho ndeke kwitwa ikidoma umwana, numva ko noronka amahoro hanini agaciro, niko naharanira n'ubu ngiharanira. Akazi nigishijwe baranyigishije gukora ibi bikapo, ndabikora ndatangura ndamukorera ku kwezi. Yaranyigishije dusubiye inyuma gatonya, inkuru y'umwana isubira inyuma. Yaranyigishije ngamara umwaka ngurira ibi vyambagwa, kangaburira, kanshorera rimwe mu gapani imisi yose, akavuga ati genda unezerwe nawe mu bandi, niho kwa muronka ico nguhaye gusa. Ndemera ndihangana, wa mwaka urahera, bimwe vyahariya mw'ibarabara bitangura kumvamwo. Nca ndaba fresh, abantu batangura kuza bankunda fresh. Rero niyo mu nyuma yatangura kumbwira nawe ko wamaze kumenya, ngirenze ndaguha nawe udufaranga duke duke, urabe nimba ari icyo uzifashisha mu nyuma, ko urabona biragoye ntituzamana. Niko kuca atangura kuza amemba neza, turakorana gutinda. Ndafata umugambi nanje ukugenda gupanga inzu, ndabaho gusa ntivyanyoroheye kanini, mugo urumva nagumye nikaza ngumana umutima wo kwikaza. N'ubu ndacagowe mugabo, ariko ndashima Imana yampaye uwo muntu, yampaye umwuga. Kugorwa ndagowe kubera n'ubu naco niyereje, mugabo urumva mu mutwe hanini ibipfa novuga ati vyarapfuye, bo mba nafise umutwe ngo marure neza niyumvire. N'ubu ico cyizere ndagifise yuko nanje kumbure ndose nk'uwo twofadikanye ibintu byoshobora kugenda neza.
kw'ishure narize narabihevye hakiri kare, narabihebeye mu wa kane. Urabona twese turagira imiryango tukabaho, no kuvuga ni uko mba mbayeho umunsi wacu, si kurya mugenzi wanje tuba twigana kw'ishure nabo babaye. Sinovuga ngo ni ugusamara kw'abavyeyi ngo canke ngo ni ugusamara kw'iwanje. Harabayemwo mugabo uruhara umuvyeyi, yego sinomutaho w'amakosa cane mugabo jewe ko harabaye kudahuza hagati yanje n'umuvyeyi wanje. Mere wanje yaragwaye mu mutwe nyene mutonya, waye mu mutwe nyene mutonya. Muhira vyari freshi, bwa mbere twararonke ico turya, vyose vyari bimeze freshi, na muzehe yararonka amafaranga. Ariko mu nyuma mere amaze kugwara baramuvugije biranka, bamuvugije biranka, niko muzehe wanje yinjiriye uwundi mu rugo, aramwinjiriye tangura dufata fo, nanje nkaraba mama wanje aragwaye, imitunga y'umuryango iguma isesagurika, ntangura kuza ndavuga kandi nkiri umwana muto. Kukaba gukubitwa kurara hanze, ndavuga ati ubu buzima jewe ndabona n'ubundi sinoguma mbabaye igihe cose. Ca mvuga ati reka kumbure nangare, nzoronka amahoro mugabo nzopfume nsonza mbabare muga nariko ndakubitwa buri mwanya. Gutinda ndatoka umuryango, ndava mu muryango uko haraca igihe kirekire tutavugana. Ubure urya Imana rero niko kugenda ifasha bukebuke. N'ubu rero mu gibibazo biracangwanisha kugera nisa, ngwana navyo nariba cane, vyarashikanyiba cyane, ugasanga ibintu noneho vy'umuntu ashonje, usanga inzara ituma vyinshi, inzara ituma vyinshi. Icya mbere na mbere nicuza kwanza nosubira kugira abagenzi bawe. Nimba afise ingeso mbi nawe urazifata, kubera iki? Uba wama umugenzi ujyawe, kubera umugenzi aba ari ikintu gikomeye. Uvuze umugenzi rero no kuvuga abarya abagenzi babi, barya abantu kugenda kuba, no kuvuga umugenzi nyene ni umugenzi ashobora kunshikana imbere canke akamfasha muri iki mu kazi noba ndiko ndakora. Uwo nomwiza gukora yoba ari umugenzi, kubera wagize ico ariko aramfasha. Mugabo abo bandi bagenzi ba ico kintu numva nopfa soye gushaka mu buzima bw'iwanje. Inyungu nubwo atari nininya cane, inyungu ndayibona kubera Imana yaramfashije, naragutse agaka, nararosaga ka kimwe gusa ntibikwiye, kubera nkeneye ikintu mba nkeneye nka ateriye, mvuga ati ndadandariza mw'ibi bintu vy'iwanje, nkoresha amaboko nkashiramwo n'abandi tugafatana mu nda turi benshi, ikaba ateriye ikomeye. Hanyuma nkagira n'ikibanza ahantu nodandariza, noza ndabidandariza canke aboshikira imbere, kubera ibi nibaze ko ahariho hose birashimwa, kubera n'ubwa mbere abakongomani baraza bakaturangura ubumuga ntabakitsa. Kuva mu gatondo nazindutse niyumva ingufu neza, ko umuntu niyumva imisi yose umuntu ntashobora kwiyumva ko akunda. Hari igihe nshobora kuronka 8 na 10 ntozikora kimwe gusa, ni kubera hari igisanga nkuma nirukanga mu wundi muntu, kubamvuga ati ndonderera ahandi ndi hose, mugo urumva 18 ndazikora.
ibintu nkoresha ndafise inomero z'ahantu bihora bipfa nkagenda babibonetse barantelefona bakambwira vyabonetse nkagenda nkabagurira hama nkaza nkakora nkaraba nanje ko noronka ivyo biharage mbe ndabaye mbo ibi kawaida yaho biva abarani iba ari nk'iyarara ibirwa biza biboshe ijya miziki iva hanze kuvuga mbafise kontakite nabo bakora kwayo makampuni baza baravyegeranya barya abakozi nyene bakorayo baciriritse baravyegeranya nkaswa nkabagurira nanje mu nyuma nkagaruka makora nanje nkunda kurangura ivyo ndose nivyo ngura kubera nimba ndabibonye ari vyinshi no musi sinobireka kubera igihe ejo nobirondera sindabibona campitamwo kugura vyinshi kuba ndabifise bafise vyose cankora jewe icambere na mbere naho nkorera ni ikibazo kubera urabona ni musi y'igiti si mu nzu hari hakwiye nk'ahantu umuntu yokorera avuga ati ni inzu imeze neza arashizemwo nk'abandi ni nkateriye dufate y'abantu barenga umwe kubera umwe we urumva n'icyumviro kiguma ari kimwe ariko babaye babiri ivyumviro birashobora kuba bibiri abana bo mwibarabara akamuntu batera hanini burya abana bo mwibarabara sibo nta mwana wo mwibarabara baho kwaba babyagwa n'abantu nkatwe ntibaba baragize amahirwe yo kunezerwa nk'abandi burya hajya nabo nyene muri bajya nyene bana bo mwibarabara harimwo abandi bafise impano nyinshi usanga zitandukanye ikihari nabo nyene nubwo naje ataco nigejeje ahubwo ntitwogerageza tukareka kubabona ko ari abo mwibarabara tukabegera ahubwo tukabafasha umwe wese akumviriza impano y'umuntu kubera nabo nyene urasanga bibayemwo atabiryoherezwa na gato nshaka kubona mfise atelier mfise abanyeshuri bigisha ndetse n'iyindi myuga igiye itandukanye nkayizana mwaho hantu n'abandi uwo ari we wese kikaba ikigo udashoboye kagakora n'ikindi bikaba kure hajya turonka n'abatwizera kandi ku buryo bwabonetse kugira tuze turadandariza ibyo dukora hanze mwaka karere kacu nico nje noba nifuza ndose uko nigira sinobibagira nogerageza nkafasha uko nanje noba nshoboye muri kimwe je ari vyo kunda umwana wo mwibarabara niyo swakuvuga ni kubera ubwo buryo ari bwo bugoye nyene n'ahandi kumva umwana yabyawe n'umuntu mufise umubiri umwe ngo nuwo mwibarabara n'ibintu bibishe gose hanini ibyo sinokwigira ngo Yesu ndabikureho ngo nobikuraho ngo hajya ngo batoba bakivugwa gusa nokora uko nshoboye uwo ari we wese nawe basi mu bari bake byoshobora gukunda ko twokora akazogira ryateka ntabashyitswe umwana wo mwibarabara.